uru rugendo twazindukiyemwo n'urugendo rutangaje cyane. Nibwo bwa mbere kuva mbaho numvise yuko ubudongo Adamu yaremwemwo, Adamu nyene wa wundi Adamu wa Eva tuzi muri Korani na Bibiliya, Adamu nyene yaremwe n'Imana ubwa mbere. Niyo ncuro ya mbere nari numvise yuko ubudongo Adamu bwakoze mu kumurema bwaje buva i Burundi butwagwa mwijuru. Ibi ushobora kutavyemera, ariko rindira uraza kuvyumva muri kino kiganiro. Si ivyo gusa, naragize ubushakashatsi budasanzwe kugira ndondere no mushinga nahitwa Sebastien, asanzwe bamukinanira neza na neza hafi ya Ifi Nyakabiga, ahahoze hakorera kera Peace and Love. Benshi baca bahabona kubaza igisagara ca Bujumbura. Uno mugabo Sebastien yaratahuje neza yuko ingorane zagiye ziraba mu Burundi muri kahise ku Burundi, ibanga ryose ryari riri muri Source du Nil. Source du Nil nyene muzi mu Burundi. Source du Nil inyigijwemwo amabanga menshi atanasanzwe. Aho mabanga yarantangaje cyane, ariko arabimbwira ati bugiye ivyo mutazi, ingorane canke isingyane zagiye ziraca mu Burundi vyinshi nivyo abantu batazi, kuko histoire y'u Burundi twizi gice bayitwigishije igice, ariko kubazi neza histoire y'u Burundi n'ingyane zagiye ziraba mu Burundi vyose vyagiye birategwa na Source du Nil. Ati gute? Kuri izo mvo rero vyatumye numva ko uno mushinga nahe Sebastien umurondera kugira tuvugane nawe numve neza neza ni gute ubudongo bwaremwemwo Adamu bwaje buva mu Burundi, hari ryari byagenze gute, hoho ivyemeza nibihe. Tuca tuvuga tutigara tumurondere atubwire mbega izo ngorane n'ingyane zagiye ziraba mu Burundi ko tuzi ko zatewe n'abazungu bagiye baraducanishamwo, ariko no musiko twumva yuko ibanga ryose ginyegeje muri Source du Nil bimeze gute. Sindabarambire tumwumvirize umushinga ntahe Sebastien hajya mu kinanira hafi ya Nyakabiga. Asanzwe afise fondation yiwe ikomeye cyane yitwa Sebalook Foundation, aho yahisemo kwandikira n'igitabo yitiriye Mutima w'u Burundi, ariko ico gitabo ataragishira ahagaragara vuba cyane. Akaba ariko yifuza abo mufasha kugira akwize neza amareshershe yiwe, maze yere ku Burundi impamvu Burundi tuko tugenda duhura na zino ngorane zitandukanye. Wanashima yaranatubwiye kubijanye n'ingorane z'igitoro, ibura ry'igitoro, ibura ry'amatara, ibura ry'amazi. Ibi vyose zingorane zose tugiye turahura nazo, haraho zagiye zirava, ziraho sahandi ni muri Source du Nil. Gute? Reka tubikurikirane. Je nitwa Isaac Classic, ini Isaac TV. Isaac TV. Oh. Numunezero ugeretse ku wundi gusubira guhura namwe bakunzi ba Isaac TV. Merci beaucoup kuri umaze kugira subscribe, like na share. Ndi mu Nyakabiga by the way, ndi muri hagati ya Rohero na Nyakabiga numbaze hafi nyine ya Ifi Nyakabiga. Ni bemwe barahazi aho Harmonize afise n'igiteramo kizoba ryari kwa gatandatu. So uno musi rero twashimye ko tuza ngaha naronse inkuru yuko hari umujama ya découvrir mama luga izo ndimi z'abandi. Hari umuntu yavumbuye by the way ibanga rikomeye cyane twebwe jewe nawe tutazi mu Burundi. Iryo banga rero nirihe naje ntaryo nzi, ariko bivuga yuko uyu mujama urabona ko ari Sebalook Foundation. Iyi Sebalook Foundation rero ni company cyangwa se ni fondation isanzwe ifasha ugwaruka mu byo gushona impuzu, baroza n'impuzu, baragira iki amalook. Urumva rero Sebalook umujama yitwa Seba Hamalook ibintu bya look. Rero ngaha niho habereye uno munsi, niho yashize ku mugaragaro, yashize gushira ku mugaragaro projet yiyo cyangwa se ikiyago ciyo kubijanye n'ivyo ningene abona Uburundi nico yimvira ku Burundi. Muri urupogo nyine haruna studio record, abaremvyi bararecordinga n'ibindi bitandukanye, ariko ivyo baremvyi byose ivyo njemwo kubera ivyo njemwo uno munsi ngaha nje muri iki kibazo cha Sebalook nivyo binzanye ngaha. Ndakene kumubaza ibintu byinshi cyane kubijanye n'akazi kiwe, iryo banga tuko tubwirwa yuko ryavumbuwe. By the way urashobora kuba ngo witwa Umurundi, urashobora kuba uri Umurundi, urashobora kuba uba mu Burundi ariko ntumenye akamaro kubwo Burundi bwawe, ntumenye impamvu ni vumbuka y'igitoro riko riraba, numenye impamvu bivyumwe ngo ko biratakara ukasimbira ukajya imihari ukishavuza. Sebalook byose rero yabironkeye inyishu, yaronkeye inyishu ibintu byinshi cyane shaka kumenya ngaha uno munsi. Bana behind the camera ni Akim Chengse YZ, niwe ari ngaha office. Waza vipi? Ni sawa? Mzee neza mtaa.
mbese baruki ni hari odi welcome come on ni sawa meze neza ndakuvugishe witwa nde nitwa Kelly ni sawa nawe murakorana Kelly nawe nugiye murakorana go telefone ande Kelly ndabagoye Seba ari muri boyi reka ndamamagara umamagara nishaka ko ndaguherekeza ari kumwe nande hariya okay merci aduhaye karibusha odi bwana Seba ashara bere wewe Seba comment ça va mon ami meze neza reka turamukanya uraho ibirori by'abasirimu ibintu by'abasirimu ni by'ababosi Seba John Chare John Zino merci sana ariko rero mikro rero ni imwe sinzi ngire bica bigenda ariko ntacyo reka tugire gute Seba nihoza kwicara ino canke kubera uri umutegetsi mpaka ugume wicara kuri iyo ntebe ya reka twiyagire ngala kibazo twagubonye ko twagusanze muri office yubatse neza ikozwe neza Seba ni bon reka ntangure kwanza kugukeza ku bikorwa cya fondation Seba Look ni fondation ubona neza yuko ifite hangiro cyangwa se ifise imigambi idasanzwe nabonye murafise na projet yo kwigisha gwaruka byo gushona imuzu afise ingene mukorera abantu ama look ya bien kandi ibintu bitandukanye but kubatakuzi reka tugige ko kanza tubibwira neza kuko ntimwibaze ngo ndamuvumbuye no nabimusabye naye mubwiye ko nshaka ko tuyaga kuko narumvise ko ari umuntu afise ivyumviro bikomeye cyane birashe naje mukamuzi ko nakunda kubazanira ibiyago by'imyotsi mbashaka ndabazanira abantu bazima bafise ibintu bizima bafise ibintu bizima botungura urwa kugina kiganiro mpamvu ngunda gusaba yuko kirana cyose kubera yuko nzi neza yuko kiza kurangira ungutse bitari bike Seba reka dutangure twidondore Seba Look kubera ki Seba Look Foundation yaje gute byageze gute Seba ninde eko nibindi Seba Look ni byavuye muri Sebastien hageze ahantu nyine mbona yuko mfise ibyumviro by'iwanje nyine ndavuga mbona finalement ndafise akantu kiwanje nisangije Seba Look na Sebastian Vision ni look mva ningene je mbona ibintu niryo zina niyo ryavuye harimo icongereza mvuze Sebastian akaba muri icongereza Look nashatse kwigira artistique kugira gusa nibiboneka exactement umuntu namenye exactement cyo cyuva Seba Look okay Seba nenda kuzina rya ariko narinzi yuko rya Seba Look ihari kubera bijya byo gushona impuzu niki mbe ni Seba ingene abona ibi rya Look ni vision muri Sebastian ingene Seba abona ibintu okay ndazi na wise hajya ariko arabimbaza ati Seba gute bimeze gute yo Look okay reka rero tuje ko rero fondation yatanguye ryari reka duheranye fondation yatanguye muri 2019 bome natanguye ava nararonga stati nkora du projet tw'abana mwibarabara gufasha abana mwibarabara gusangira nabo hama biragiraho donga stati harakantu nigeze gushigirwa na UNICEF kuntu turatangura gukora n'utuntu ako kagambi nyine kabana mwibarabara karahera ariko je nifite ibindi byiyumviro bitandukanye nivyo nokorana nabandi ndavuga reka je nkurikire cya kintu ciwanje kijya nihangije nyine kijya nisangije arico nangura gukorerako candahagarika ko imigambi yo kwigisha ugwaruka guforma muri kutire nabandi turatanga gukora n'ibyo gukora intebe menizeri byose turiko umwe mukora izi ntebe na izi ntebe zose nitwe tuzikora ufite impano nyinshi niki turafata abantu gusaba babimenyereye ngo bashaka gufasha abantu benshi ingo dukorane ndagwi n'ikibanza tuze turafasha abantu nze ndakuzana abantu garuka dufasha gusa kwigisha Seba Look urumva Seba Look Foundation murafata abantu bashoboye ibintu kanaka kwambwira muze tubaye ikibanza mwigishe abandi mwigisha abandi ibindi byo bizaturamura turabafasha gusa kugira ngo usanga udafite competence zose shaka gufoma abantu mu kintu kanaka ariko ubwo bumenyi nabwo mfise reka ndondere ufise ubwo bumenyi ndafise peut-être n'ikibanza ndakimuhe ndamungire n'ubundi buryo bukeya gusa mbone ko gusa iyo kuvyo forma n'abantu nabangahe mbone ko gusa ico jewe navuze ngo nzokora mbone ko kiriko kirakogwa akimjere mbone mrenganzi sound check
Ebana mwavyumvise rero Seba reka nsubire kandi gukeza ufise ivyumviro birashe ufise ivyumviro bikomeye cyane kandi birimo ubwenge bwinshi cyane reka nyene tugigwe ko urumva yuko mwaruguruye mu murafise kibanza nivyo hari ikibanza mvuga mutije twaragihebeye abantu bose bumva yuko bashaka bafise amatala atandukanye bashaka ku expose no gufasha abandi bafise amatala mwebwe rero nka Seba Look gukora ama projet mwamwe urumva ko mwatanguye byo gushona byaraciyemwo urako mufite ari umwigeme yatwakiriye hajya havuga yuko nawe nyina shona canke uko koza mu byo gushona mufite abajene bangahe ugaruka ngana gute mu byo gukora intebe nibindi mufite abajene bangana gute mu bisanzwe mu gushona tumaze guforma abajene bashika ku 8 ariko benshi turaforma tugasohora ubu abo dufise mu bo tumaze guforma ni bane abandi bariko bakorera hanze hari abagiye hanze y'igihugu bivanye rimwe baheruka kurira tike yaja muri South Africa jise umuntu yashimye tarazi baravuga ngo wowe vraiment byo gushona gusa abo maze guforma amukuye muri Seba Look amukuye muri Seba Look bisigura ko woje formye vraiment ndashika ngamushika ahantu ngamushitsa ahantu uvuga ngo aha wari wese azobona ko harimo ikintu uriko rakora vraiment kiri special. Seba abantu ko turakuri is active mu mwanya bavuga ati bana turafise amatana natwe turashobora gukora amatelefone turashobora gukora ibiki turashobora bijya byose ko muri yashobora gukora ko expose muri we Seba amwakira yisunziki umenya gute ko iyo tala vrai ayifise cyangwa se udekuvura gute ya matana umva au début nifise inyota yo kumenya biga ni gute umuntu yomenya ko afise impano kanaka kuko nabona kenshi abantu bananirwa mu byo bariko barakora n'abantu bagiye mu bintu bitari muri bo atari impano yabo ko musanzwe umuntu kugira ngo abe atera imbere nuko ibikorwa akora abikora bimumunezero bimuhakanyamuneza umva akanyamuneza kari mu mutima wiwe naniko gatuma n'abantu ahura nabo bose baguma bakunda ivyo akora ariko ukora ikintu udakunda muri yo kitari mu mushaha wawe usanga nakantu gato utuka abantu ugira ukumva bya bintu urabishavuriye bya bintu namune umva wewe nyine no kuvyakira waranse no kuvyakira navyo wemera mu bisanzwe muri make utavyemera umva biragoye nusanga abantu ubuzima bwabo bwanga naje ni navuze neronde processus yo gukurikirana umuntu gushika ndamushitsa ahantu ashobora gutahura imana afise iyo processus ni ndende cyane gose ni igitabo deja naco kiri ankuru kandi urandika ibitabo ni igitabo narasohora ni processus ndende nyine aho umuntu ndamukura kugira ngo ashike gusa aho kumenya burya jewe ndikanaka Seba Look murandika ibitabo Seba Look ndiko nandika ibitabo na nico gikuru mu office mwabonye ngo ndategura zya office ngira ndiko ndarondera abantu boza nk'abasekreteri nabo bo kumva ivyumviro bafise nkaza ndabaha ama idea wanje bakashobora kuyashira ku rupapuro ko kenshi ndafise ivyumviro ko umwanya kuvyandika ibikorwa mfise ni byinshi ariko shaka collection shaka ndondera abantu bamfasha gukora ico kintu amouvrage mfise bitabo biri ankuru byose ivyumviro nifise maze ndatangura ngashika kuri 15 page 20 page nkumva umwanya ibiki ndiko ndaruhanda ndakora niwe ndakora shaka abantu baza baramfasha kugira ngo ubumenyi mfise nangure ndabusohore ndabushire mu gwaruka. Sawa hiyo ndaza kuhashika reka tugende bukiye etape par etape warakoze ama projet waragiye urafasha gwaruka rugeze heza ariko icyo nari nakubagije abantu bagira bazerero iwawe deja des twababwiye ni muri rohero ni hafi ya ifinya kabiga birarabana juste haruguru gato ya kabareka ka Peace and Love yakera urumva byo byose mbone adresse iri simple abantu bose bashaka kuyimenya nawo kuri ratazo ngo ati shikana kuri Peace and Love cyangwa kuri ifinya kabiga biroroshe habona ahantu hanze Seba Look uco habona ushawinjira muri go rugo urumva haroroshe rero umuntu arabonye video bunyene yavuga ati nabonye kuri Active ngira ngende kwa Seba Look acha yisungiki umwakira yazanye iki arama dose yazana na mafaranga ari yakugira tanguriyo formation bimeze gute duhere kuri ivyo nyene byo gushona shaka kumenya gushona shaka kumenya gukora za ntebe pour l'instant ubu munaje turamuha akazi hama tukayaga nawe
tukumva parcours y'ubuzima bwiwe ibyo yaciyemo ibyo yakoze byose tukamenya kubera iki mbega ibyo yakoze byarananiwe bigenze gute kubera kashaka gukora uwo mwuga kuko hari abantu usanga bagiye gukora ikintu kubera ibintu byose ubuzima bwose bwanse mica ikintu kitari muri we apfa gusa kugenda gusa avuga ngo je ikintu cyose ndashobora kugikora umaze Jevre nje ndishomereye ibyose no bikora umaze guhura n'umuntu akubwira ngo je ndashobora gukora icyo cyose cumenya ko umuntu wese we yaratakaje ariko usanga umwigishe cya kintu muri ko ramwigisha ugasanga utaye umwanya wawe utaye n'uburyo nawe agatakaza umwanya wiwe kandi atari nta mukizo mushitsa kubera atari ikintu kiri mu muhamagaro ikintu kitari muri we muri make ikintu kiri muri wowe n'ubwenge bwo kugikora buza naturelema urabona ikintu kumva kugikora umenga si ibintu urinda kwiyumvira ngo bije hirya no hino ugasanga ni ikintu kikoroye gukora twebwe ufashe mikro nyine uca wumva umenga biraza jambaraza naturelema nuko nyine uramwumva deje kuva uyu nico kintu cyambere uraba ati uyu muntu aje kubera ubuzima bwanse canke aje kubera ibintu abikunda umva maze kubona ko uyu muntu iki kintu kiri muri we ca ndamuha agateste gato gusa kagoye cyamuna urabetse azoshobora kwihangana mbega afite umutima wo kwihangana canke ni cyakintu nico ashaka turafise ngene ndabafata kuva wowe rondera ahandi hantu ariko inyuma yo ngaho urekanye n'ivyo ni muraba niveau d'étude vy'ishure ni murabiki iby'umwuga ni turabira niveau d'étude ntituraba niveau d'étude ahubwo gusa icyo nari nshaka nuko hoba processus yo gukurikirana umuntu buri muntu wese akashobora gutahura uwo ari we nico yarajijwe gukora icamuzanye muri make icatumye yambara umubiri kaza ku isi kuko ivyo bitabo nivyo niko ndakorera ko cyane kuko nabonye ari ikibazo nyamukuru kuko hari ikintu gize niyumvira ndavuga tuja gusenga madini baratubwira ibintu bakatubwira Imana iyo Imana dushobora kuduhishurira exactement ivyo yaturemeye gukora ivyo yashize muri twebwe cyambona ko omenga ari akantu sindi ko ndatahura neza iyo Mana umuvyeyi wacu batubwira umuvyeyi akaba atari ko arahishurira umuntu ibanga rikomeye gose ku muntu kuko umusanzu umaze gutahura ikintu kiri muri wowe niryo banga rya mbere rikomeye ku muntu yotahura kuko buri wese atahuye ikintu kiri muri we ico yaremeye gukora mbega ubukene bwoca hehe nta bukene bwoca aho rero reka rero tuje kuri point yatumye jewe mba interesse kurondera rero Sebastien umva ko ari byari byinshi ariko Sebaluk rero no musi nahagendeye kugira amenye ibintu bikomeye bibiri ikintu ca mbere watugiye kwandika ibitabo kugeza ko n'umwanya ugeze ku bitabo bingahe kugeza kuno mwanya ndafise ibitabo bitarahera umaze ku expose sinda expose igitabo na kimwe na niyo mpamvu ubona nshaka ndabigire officiel hama nangure nsohora ibitabo kuko bwa bumenyi nangure ndabusohora abantu umva hano usanga ukorakora hari ibintu bifatiriye cyane gose mu byo nkora nivyo bitabo byanyu ugasanga bisaba uburyo burebure ugasanga ndiko ndafatirirwa ahantu ndiko rero cyane ubumenyi ifise nshaka gusohora n'ubumenyi ni ikibazo gihanze Afrika yose ikibazo gihanze nk'u Burundi muri rusange mva Burundi ni umutima wa Afrika nashaka kuganira guhishura ibanga riri ginyegeje nyuma y'umutima wa Afrika aribwo Burundi ko mu bitabo ndiko ndandika ari igitabo ndiko ndandika kivuga mbega turi bande mu by'ukuri turi bande mu by'ukuri aho muri icyo gitabo nahereye ndiko ndavuga ikiremwa muntu ngene umuntu wa mbere yashitse ku isi ngene byagenze ko science batubwira ko habaye evolution y'igikoko hama n'idini bakazubwira ko twaremwe umva deja nk'umuntu acibwenga cyavuga none finalement ukuri kuri hehe hagati y'ivyo bintu bibiri kuko nibo bantu bacibwenga tuvuga ngo dushaka gukurikira aribo civilisation yavuye kuri bo batwereka ko byose ari bo babizanye twamenye ubumenyi tubukuye kuri bo me ari ahantu usanga baducanzeho honyine maja mu make kuri no mwanya uriko gutegura igitabo kivuga ku bijanye n'ibanga ry'umutima wa Afrika ibanga ry'umutima wa Afrika me mvuze ku ibanga ry'umutima wa Afrika na ninga chapitre kamwe gusa kari mu gitabo ndiko ndandika cyitwa turi bande mu by'ukuri ni Kirundi ni mu Gifaransa ndagitega mu Gifaransa ariko tuzogisora mu Kirundi voilà abarundi benshi barakunda kandi ubibaza ko ari kubera abarundi turabana byo gusoma ibitabo bo sinzi umengano ni culture yacu si gusoma si cyane n'abatuzaniye ubumenyi kudusomera batumenyereje kudusomera
niyo mpamvu bimwe banaduhe bimwe batumenyereza kudusomera ni bashaka ko tugera ahantu twe twenyine tuze turiyandikira n'ibitabo tubisome oya baragusomera gusa bakakwigisha ibintu byari kunuku hama niyo mpamvu ubona n'amadini yacu yatanguye bwa mbere cana ni jise baragusomera wowe gusa wemere gusa ibyo bagusomeye nibakureka ngo nawe wiyimbe umenye ukuri neza ubaze n'ibibazo. Uyu mwanya rero icyo gitabo urukura gitegura nikirasohoka habuze iki ushaka iki aho turakuno mwanya bagutse mu mitwe nkawe urumva abantu bafise vision y'ibintu by'ibitabo nkuko ubushaka bakora iki kuri wewe? Niyo mpamvu nashaka kuvuga kuri contenu y'icyo gitabo ku bintu biri muri icyo gitabo ku kantu kamwe kuri iryo banga ry'umutima wa Afrika kugira ngo abantu bashobora kuba interese n'ivyo bintu ndiko ndakorera ko bashobora kuza kunshigikira kugira ngo cishize mu cishe mu mayanga nk'ukuntu mvuze ngo ibanga ry'umutima wa Afrika umutima wa Afrika twese tuzi ko ari Burundi tunavuze Burundi ugiye mu Burundi twese twakuze twumva uko ariko tuzi impamvu bayise umutima wa Afrika tuzi kubera iki bayise umutima wa Afrika tuvuze umutima deja twumva nico gihimba mu mubiri kimeze nka moteri nico gituma amaraso akora neza niyo yahagaze ubupfu umutima uhagaze pe importe ibimba byose mu mubiri bikomeye ugira uko kungana gute umutima ugize akabazo na gato gusa biba biheze bisigura Burundi ugize ikibazo Afrika icahagarara yose icahagarara niyo mpamvu ubona muri Afrika hari ibihugu biteye imbere kandi bifise ubumenyi bugeze hejuru ariko kubera bo atari wo mutima na namwe Afrika bashobora kuyishiza atari Burundi buhagurutse ari wo mutima ngo za Somalia mpaka Burundi kabasoda Burundi kandi Burundi uwimvire neza no mu bintu bisanzwe ubu mu bisata byose Burundi bashobora gukoramo kandi tukaba mbere muri Afrika niko gusa abantu hari akantu ko kwikengera hari akantu ko kutiyemera kakiri hari akantu mu Barundi ako kantu ndibaza ko niko dushaka gukura ko mu kwandika igitabo niko dushaka gukura ko Murundi amenye uwo ari we mukuri uri mu Burundi ba proud no Burundi ni wishimira Burundi ni wishime kuba Murundi bya bindi usanga nk'abaririmbyi bagiye mu Rwanda ukajumva yitse umunyarwanda ugasanga hajya no kutamenya ibanga yuko n'abaririmbyi bose bacenga mu Burundi bataramenyekana bose bava mu Burundi baza kuba ibihangange bwana sebaho nyene Uburundi n'umutima wa Afrika kandi umutima nico gihimba cyo gikomeye ku mubiri gipfuye ubuzima bwa buhagaze Afrika Uburundi bugize ikibazo nka Afrika cihungabana ikibazo ni mbega ku Burundi bwagiye baraca mu ngorane zitandukanye Afrika yarakomeretse kuri ajya ma FM mabi bambe yagiye arabakuru musanze ajya ma FM aba ku Burundi na ma FM ava mu kibazo abarundi batabona kandi arico kintu naryo banga nashaka kubwira abantu muri ico gitabo ndiko ndandika musanze kugira ngo Burundi buhure n'ingorane izo ngorane zose twahuye nazo twabonye dushaka gusubiramo bose barazizi nuko hari ikintu kinyegeje mu Burundi ikintu kinyegeje kuri hajya dufise soko rya Nile kuri source dini nuko abantu bataramenya Nile muri mwe ni igiki uba Nile ni igiki niyo mpamvu batamenya nibanga ginyegeje mu Burundi no kumenya mbego Burundi no kubera ari umutima wa Afrika umutima nico gihimba ca mbere mu mubiri kiremwa burya abazi systeme ya evolution y'umuntu munda hanyuma y'indwi zibiri kuri 3e semaine niho umutima ucutangura bacha bumva batima y'umutima bisura ko nico gihimba cyane kiracari kiyamburiye gusa na forme kigifise ariko batima yatangwe bisura ko umutima deja uratanguye ko umuntu bashobora ku detect umuntu ko umusanzwe umaze kumva ko deja nico gihimba cyane kiremwa bisura ko no mu Burundi na niho